defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Turi ku munsi gira umunani Amerika na Israeli batanguje ibitero ku gihugu ca Iran. Vyatanguye ari intambara iraba Iran gusa, ariko ku minsi ikomeza kwegera imbere intambara ikomeza kurenga imipaka kuva mu kigobe c'abarabu n'abaperse guca muri Aziya y'ubumanuko, Aziya y'ubuseruko ndetse no gushika mu bihugu by'Uburaya. Iyo havuzwe intambara benshi bumva amamisire, indege zidakoresha abapilote n'ibindi bigwanisho bicira umuriro, ariko hari indi ntambara benshi batabona, intambara y'ubutunzi, intambara ya gaze, intambara ya petrole. Iyi niyo ntambara yahagurukije isi yose inyuma yaho Gardien de la Révolution muri Irani batangaje ko umuhora wa Hormuz utarengana. Muri iyi video turaza kuraba inkomoko y'ugwanko hagati ya Iran na Israeli, ugwanko rushobora gukwegera isi mu ntambara y'ubutunzi kubera iyugagwa ry'umuhoro ubeshejeho ama-entreprise menshi yo ku isi, na cyane cyane mu bihugu rutura nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Ubuhindi n'ibihugu by'Uburaya. Kugira dusobanukirwe inkomoko y'intambara, reka dusubire muri kahise mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 igihe havuka igihugu ca Israel. Iki gihe igihugu ca Iran icatwarwa n'umwami Mohammed Reza Shah, kandi umubano wabo na Israel wari mwiza cyane. Ariko byose byaje guhinduka inyuma ya revolution y'abayisilamu muri Iran mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979, aho ubutegetsi bw'aba-Ayatollah bwatangura gufata Israel nk'umwansi ndetse bakayita shitani ntoya. Iran yatanguye kwirinda gucudikana Israeli, ahubwo barondera uyundi mugenzi, Palestina nayo ntiyacana uwaka na Israeli, ndetse gushika n'ubu baracarabana y'ingwe. Uku gucudika kwa Iran na Palestina, Israeli ntiyavyihanganiye, yatangiye guhigira Iran mu kuyagiriza ko yifatanije n'umwansi mu gushaka gusenyura igihugu ca Israeli. Uko imyaka yakomeza kwegera imbere niko bino bihugu vyakomeza guterana amajambo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024, aha amazi yarenga inkombe maze Israeli ishaka gutera igihugu ca Iran vyeruye. Wari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yansiye umugambi wa Israeli kubera ko yirinda gukwegera Amerika mu ntambara. Ibintu byaje guhinduka mu mwaka w'ibihumbi 2025, aho Donald Trump yatsinda amatora maze ashigikiriye umugambi wa Benjamin Netanyahu wo gutera Iran. Nuko kwigenekereza rya 13 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025, indege za Israeli na Amerika zateye ibibanza birenga 100 bigwiriyemwe amasite nucleaire ya Iran, haje gupfira abagenero benshi hamwe n'abascientifique bakora muri ubu bushakashatsi bwa nucleaire. Iran mu kwigwanako yarungitse amamisira amajana 5 mu bisagara vya Israeli. Intambara imara iminsi 12, ariko mu nyuma igiriranira ibiganiro na Amerika, intambara irahagarara. Israeli ivyayiguye nabi kubera ko bararahiye ko batazigira basinzira mu gihe Iran gitwarwa n'aba-Ayatollah. Benjamin Netanyahu yakomeje kotsa igitutu Amerika, maze Donald Trump arenga ku masezerano yavuye mu biganiro bakoranye na Iran, yumvira Israeli. Mu bucagucagu bwo kuwa 28 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026, Amerika na Israeli bongeye gutera Iran. Kuri iyi ncuro rero ibitero byagiye bihitanye umutegetsi w'ikirenga muri Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ibyababaje abanya Iran maze bararahira bararengwa ko bategerezwa kwihora. Batanguye kurungika amamisire menshi muri Israeli kugera kuri uno munsi mu bisagara nka Tel Aviv na Yerusalemu. Amamisire akomeza kugwa nubwo ubwirinzi bw'ikirere cabo bugerageza kuyasama. Iran kandi yateye ibirindiro by'abanyamerika mu bihugu bicuditse byo mu kigobe c'abaperse, aha twavuga nka Qatar, Arabia Saudite, Bahrain, Oman n'ahandi. Donald Trump yasavye Iran ko kongera kuba ibiganiro, ariko Iran yaravyanse, yagiriza Amerika gukoresha amayeri. Bayagiriza ko bari bumvikanye mu biganiro byaheruka kuba, ariko mu nyuma Iran ibyuka yisangira gucucagirwa amamisire yanahitanye umuyobozi wabo w'ikirenga, Ayatollah Ali Khamenei. Gushikuno musi rero Iran iri determiné à jamais. Nubwo bayagiriza gushaka gutunga ibigwanisho rohonyanganda,
abahinga benshi muri geopolitike babona ko Irani idakeneye gutunga ikigwanisho rohonyanganda kugira iteze umutekano muke ku isi. Bavuga ko babishatse bakoresha situation geographique y'igihugu cabo maze ubutunzi bw'isi bukaja mu kaga. Ati kubera iki rero Irani ifisagise ku gice kinini c'umuhora wa Hormuz, umuhoro uhambaye ku butunzi bw'isi. Intambara ikimara gutangura, les gardiens de la révolution batangaje ko Hormuz yugawe atabwato bwemerewe kongera kuhaca. Uyu muhora ucishwamo petrole na gaze bigera ku bice 30% vyikoreshwa ku isi yose. Buri munsi petrole ingana n'utugungura miliyoni 200 duca muri uyu muhora, ikaba ari petrole ibigenewe imihingo myinshi y'isi na cyane cyane ibihugu vya Buraya. Hamande ibihugu bikoresha gaze naturelle na petrole cishwa muri uyu muhora, hari nibindi ibibeshejweho n'amafaranga ava muri petrole baba bashoye uhereye mbere kuri Iran. Igihugu ca Qatar gishora gaze naturelle ingana n'ibice 20% vya gaze yose ishoka ku isi, kandi bakaba bayicisha muri uyu muhora wa Hormuz. Si Qatar yonyene, igihugu ca Kuwait, Bahrain, ababobo nk'ubutunzi bwose bw'igihugu buva muri petrole ishoka icishijwe muri uyu muhora wa Hormuz. Ibihugu byinshi nka Iraq, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, uyu muhora wa Hormuz ubinjiriza ibice 60% by'ubutunzi bwabo. Ugiye muri Aziya y'ubumanuko, ibihugu byinshi bibeshejweho na gaze canke petrole iva muri ibi bihugu mejeje kuvuga. Akarorero ni nka Pakistan, aho ibice 99% vya gaze bakoresha icanwa mu muhora wa Hormuz. Si Pakistan gusa, Bangladesh n'Ubuhinde gaze bakoresha irenga ibice 50% nayo nyine ica muri uyu muhora wa Hormuz. Ingorane zo kugara Hormuz nizumva bari mu bumanuko gusa, mu buseruko naho nyene zirashikayo. Ubuyapani, igihugu gifite amahinguriro menshi, ibice birenga 90% vya petrole bakoresha icanwa mu muhora wa Hormuz. Ubushinwa nabwo nyene, igihugu gifatwa nk'ihinguriro turagisi yose, ibice birenga 40% vya petrole bakoresha mu mahinguriro yabo icangaha mu muhora wa Hormuz. Kuva intambara yatangura, ingaruka ziramaze kwibonekeza muri Europe, aho ibiciro vya petrole na gaze naturelle vyaduze ku bice bigera ku 15%. Muri isi ya industrialisation, petrole ni ikintu kidasanzwe. Kugabanuka kwa petrole ku isi bishobora guteza uruhombo rukomeye ku ma entreprise manini na cyane cyane mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani n'ibindi bihugu byo Buraya. Benshi babona ko Iran iri kiriyahura mu gukora ico bita suicide économique, kubera ko ubutunzi bwabo ahanini bushingiye kuri gaze naturelle igurishwa mu bindi bihugu iciye muri uyu muhora wa Hormuz. Hamwe bo wugara burundu kuburya atabwato na bumwe bushobora kurengana, hoba impinduka zikomeye ku isi, aho ubutunzi bw'isi bwo kwisanga mu kaga kadasanzwe. Muri kahise, mu ntambara yahuje Iran na Iraq hagati y'umwaka w'igihumbi 1980 n'igihumbi 1988, uyu muhora ntiwigeze wugara, ariko kubera umutekano muke wari uhari, ubwato burenga 400 bwaraturiwe, bituma Amerika ibanguka gutabara muri operation bise Ernest Will, ibintu bisubira ku murongo bitarayangara. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, Amerika yishe umugenerali wa Iran Qasem Soleimani. Iran byarayishavuje ndetse ivuga ko ishobora kugara uyu muhora, ariko ntibigeze babikora. Muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025, igihe Iran yongera gutegwa na Amerika na Israeli, yongeye kuvuga ko izugara uyu muhora. Mu gihe yogumigabwa kw'ibitero, ibiganiro byarabaye, intambara irahagarara, uyu muhora ntiwugagwa. Inyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, les gardiens de la révolution muri Iran batangaje ko uyu muhora wa Hormuz utarengana, ndetse mu nyuma amato menshi yatangiye kugabwaho ibitero vya drone. Kugeza ubu rero nubwo uyu muhora utugaye 100%, nta mata arengana kubera umutekano mu kuhabarizwa. Ibyatangiye kugira ingaruka mbi mu bihugu bimwe bimwe na cyane cyane muri Europe. Ibi rero byashavuje Donald Trump atangaza ko agiye kongereza ibitero muri Iran impaka imanitse amaboko. Mwijambo giwe yacihije kuri televiziyo y'igihugu no musi kwigenekerezo cyandwe ntwarante, President wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko Iran itazopfa yishikanye kuri Amerika na Israel. Muri iri jambo kandi yagiriye kanasaba imbabazi ibihugu byose by'Abarabu byakozwe ko n'amamisire ya Iran, avuga ko babaye bivuna umwansi yari karabatera turutse muri ivyo bihugu. Benshi baribaza niba Amerika na Israel
bazokomeza gusa kurungika amamisire muri Irani canke bazotinda bakarungika abasirikare ku butaka bwa Irani nkuko babikora muri Libani. Ibi bintu bizoherera he mu vyukuri? Reka dukomeze kubitega amaso, ariko ntiwibagire gufyonda like na subscribe. Tuzosubire mu bindi biganiro.